Ikigo BR cahimbaje umunsi mukuru w'umutangakori kuri uwa gatatu Kigarama 2024 i Bujumbura. Mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2024 ushira 2025 hitezwe miliyaridi amajana 786 n'ibice 95, ariko hamaze kuboneka miliyaridi amajana 658 n'ibice 13. Urongo ico kigo arashima abatanga ikori neza, ariko akiyamiriza abafasha abarangura ibidandazwa mva makungu abadeclarant mu Gifaransa n'abafasha abakora urudandazwa rwo hagati mu gihugu bita conseillers fiscaux mu Gifaransa nyene bakora amanyanga. Isuzuma twagize muri amezi ane aheze gerekanye ko ku makamyo 101 twasuzumye 23 gusa niyo abatarimwo ububeshi kubazana ibivuye ibintu hanze. Twaciye tugaruza imiliyaridi 2 hafi n'inusu yiyongera kuyo bari bavuze. Kubijanye n'amakori yo hagati n'ibita impôt, dufashijwe na twatumashini ndungika facture, duherutse kugundura akagwi kagize uruganda rwo kwiba TVA, kandi igikorwa cyo kugurwanya giteye kure, kuko kubatanga kori 48 tugeze ko tuzogaruza imiliyaridi 4 kuri abo mvuze. Urongo ishira hamwe y'abagwiza tunga mu Burundi CFCIB nawe yibukije icivugo c'uwo munsi cari nidutange neza amakori n'amatagisi dushike ku Burundi bwifashe. Yaciye asubira aributsa abadandaza kuvavanura n'urudandazwa rudaciye mu mategeko, kandi arabasabira kuronswa vyankenegwa. Ishiramwe ry'abagwiza tunga CFCIB kuko nkuko twama turayimiriza gukorera habona muri transparence, bakavavanura n'urudandazwa rutaciye mu mategeko. Nkuko mubizi abagwiza tunga nibo banywanyi ba mbere b'iki kigo OBR, ninaco gituma bafise uruhara ntangere mwitangwa neza y'amakori n'amategisi kugira igihugu cacu gishoye kwihangiro yiyemeje. Birumvikana rero ko kugira ngo ashobore gutanga neza amakori n'amatagisi, umugwiza tunga ategerezwa kubandanya yitwararikwa ababijeje bakamworohereza mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Ukoko kumworohereza tuvuga rero nuko ivyo akeneye mu kazi kiwe vya misi yose abironswa atamwanya urinze kurangira, bakayimuronsa ugihe. Umushikiranganje nawe mu vyajejwe harimwo kuraba ibikorwa vya OBR yashikirije ko leta ikenera n'imiburiburi miliyaridi 500 kugira ikore ibikorwa naho nyene bibayabaye, aho ni mu gihe OBR itegekanya kuronka miliyaridi 2544 uwo mwaka. OBR cisubireko naho mwavuze ko ari abagiye haragenda batusahuye, harabagumanye iyo ngendo mbi yo muri douane yo gufadikanya nabo twavuze, kuko umudeklara kenshi ntashobora gutunganya ivyo bintu byo kwiba kuri douane atabifadikanije n'umukozi wo muri OBR. Bashobora kubacamwo n'ivyo, ariko kenshi barifatanya. Ndabeshe banyakubaho mwambaye mwambara OBR hari simwese, ariko hari nk'ababorohereza. Yavuze amakamyo 100, urumva iyo ni echantillon y'amakamyo make, mushoye kuyigira ko redressement y'imiliyaridi 4, amakamyo 100 ntakwiye n'amadekarasiyo y'indwi imwe. Camwibaza rero ko burindwi dutakaje miliyaridi 4 burindwi. Camwumvira no ariko turaja hehe. Yongeye aramenyesha ko atamudandaza numwe yemerewe gutanga ibidandazwa adatanze nyemeza buguzi facture mu Gifaransa. Yaje kugira ngo ifashe kugwiza amakori n'amatagisi, ariko biraboneka ko habaye kudebukirwa. Nivyo imashini ntizikwiye, ariko iba facture electronique iba igiye y'urupapuro byose byakiza gutanga kimwe. Abazironse n'abatarazironka nta numwe yemerewe gutanga ibidandazwa aratanze facture. Uwo mushikiranganje yanagarutse cyane ku bikorwa mu Burundi bikiri bike, agahimiriza abarundi gukora cyane bagwize umwimbu, cyane abagwiza tunga yuko bokora byinshi bishoboka bakanahingura byinshi kugira bashobore guterera biboneka mu iterambere ry'igihugu.
mwomenya ko abakozi 77 ba OBR aribo bataye akazi uyu mwaka, muri bo abarenga 10 bagiye hanze, 23 nabo birukanywe kubera kunyuruza amakori no gusamara.